Ishirahamwe Kingdom Care Global ryatunganije kuri uwa kane igenekerezo rya 5 ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026 uruganda ku civugo iteka ry'umuntu rizananye ku kwihaza dignité humaine par l'autonomisation mu gifaransa. Vanessa Muryango Murengera aserukira imbere y'amategeko Kingdom Care Global aratubwira imvo batunganije ugo ruganda kuri ico civugo. Umunyagihugu y'umuhaye ukamufasha kugira ngo ashobore wenyene gukora akimbura agashobora kwibeshaho, hari ico kintu cya dignité uba uzanye mu buzima bwiwe, aho yumva nk'umuvyereka mvuge nk'umuvyeyi mu papa abona yuko yagaburiye umuryango, akabona umugore wiwe arambaye, akabona abana bagiye ku ishuri, hari ikintu urema muri we cyo kumva yuko ndashobora gutunga umuryango wanje. Bitandukanye nuko izindi woza ukavuga uti ndaguhaye, umubanyi aramuhaye amahera 100 nugaburira umuryango. Ni byiza umubanyi yamuhaye amahera, ariko hari ikintu muri we kiba cyumva kibuze, kuko jewe papa w'umuryango nari nifuza yuko umugore n'abana banje ari jewe nshobora kubabeshaho, canke tugafatanya n'uwo twubakanye tukabeshaho umuryango wacu. Nico rero cyo dignité dushaka kugarura mu miryango. Ikindi naco, iyo umuntu yitangiye initiative akavuga ati nje ndashaka kuroba, cyangwa ndashaka kurima, cyangwa ndashaka kujisha, hari ikintu buremye muri we, kuko avuga ati burya ndashoboye, burya hari ikintu Imana yashize muri jewe nshobora gukoresha, kandi nkimbura nkumva ego iki ni gikorwa canje, ni gikorwa ciminwe, ni gikorwa ciminwe yanje. Rero iyo ni dignité, ni kuvuga tushaka yuko ivyo bariko barakora bive muri bo. Twege ico dushaka tubaha ubumenyi, ico dushaka tubaha abo bantu babaherekeza, hanyuma ibiza gukoreka ntibibe ari Kingdom Care Global iza gutora trofe, ariko aba ari uwo munyagihugu aza kuvuga ati jewe ikinya naracakomplishije. Gwina Sasagare yigishe ku ruhara rw'uburimyi n'ubworozi mu gushikana umuntu kuri iryo teka, avuga ko atawovuga ivyo bisata tabifadikanije no gukingira ibidukikije. Nkuko musanzwe mubizi, iki hano mu gihugu cacu igisata c'uburimyi n'ubworozi kiracari umushinge w'iterambere, kubera ko abantu ibice birenga 80% mu mirimo yabo ya misi yose n'uburimyi. Kandi aho twebwe tugeze gushika uyu munsi nuko uburimyi dukora n'uburimyi bukorwa kugira ngo abantu bashobore kuronka ibyo bafungura babone kubaho. Rero mu bijanye no kuba abantu bashobora kuronka ibyo bafungura bakarya canke bagafungura ibikwiye, ariko kandi bikwije n'ibisabwa bakabifungura neza, nukuvuga ko hariho ibintu bimwe biba byabanje gukorwa kandi bigakorwa neza. Nukuvuga ko imfungurwa kugira ngo ziboneke nuko abantu baba barimye, kugira ngo abantu barime bashobore kwimbura, nuko ico gisata c'uburimyi kiba cifashe neza. Kugira ngo cifate neza hariho rero ibintu byinshi biba bikenewe, nuko abantu bashobora kurima kijambere bagakoresha imbuto zimeze neza, ariko kandi bakaba bafise n'ubuhinga bwo kurima butuma bashobora kuronka umwimbu, ariko kandi n'ibindi byose bijana nk'imyavu canke ibindi bintu byose biba bikenewe kugira ngo ibiterwa bitegwe ku gihe, ariko kandi bimere neza. Hanyuma gutyo ejo hageze kwimbura abantu bagashobora kuronka ibyo bafungura, ariko kandi n'uburyo bwo kubifungura abantu bakaba bakeneye ubumenyi bw'ingene bashobora gufungura ibikwiye bibatuma amagara yabo amera neza, kubera ko birafise aho bihurira. Umuntu adafise ibyo afungura ntagira amagara meza, kandi ntashobora kugaruka gukora muri cya gisata c'uburimyi. Murumva uno munsi rero turacari mu byo bita agriculture de subsistance, no kuvuga ko turacari ko turarima kugira ngo tubone ibyo dufungura, ariko kandi ibyo dufungura tubironka uko twarimye ku bantu benshi bari muri kino gihugu. No kuvuga yuko rero ico gisata n'umushinge ukomeye utuma abantu bashobora kubona ibyo bafungura. Mu gihe rero uburimyi n'ubworozi abantu batabwitayeho cyane, hacaboneka ingorane z'abantu bafise inkurikizi mbi zivuye kudaronka ibyo bafungura bikwiye canke kudafungura neza.
ahanini rero twashimikiye kuri ibyo kugira ngo abantu dutegere nk'amashirahamwe ingene uwo mushinge w'iterambere abantu bo utahura kugira ngo bumve magiriranire ari hagati y'ibyo bisata bibiri ariko kandi badasize inyuma n'ibidukikije kubera ko uburimyi n'ubworozi bugendana n'ibidukikije. Urwo ruganda rwari rwitabwe n'abaserukira leta, amashirahamwe ya leta n'ayabikorera utwabo, amabanki hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu. Mu bagwitavye abayazana Heritage TV bamenyesha ko banezerejwe no guhurira hamwe no kuganira ku bijanye no gukorera hamwe ku bijanye n'iterambere ry'ikibano na cane cane umukenyezi. Bavuga kandi ko ivyumviro bibumviye muri urwo ruganda bizotuma bakomeza gutanguza imigambi ishikana iterambere ku munyagihugu. Ubwa mbere na mbere ni kuri je nashimye iciyumviro bagize cyo gukoranya abantu aba-intervenant batandukanye ari abasanzwe bakorana bafite ama ONG canke abasanzwe bari aba leta tw'amasektor atandukanye kandi ibisata bitandukanye bakaduha amasuje twese dusanzwe dukorerako mugabo bakaduha ko tugira ico tubivuze ko ivyiyumviro duterereye ibintu dukorera hamwe kandi ukabona ko ako karyo baduhaye ko kubivuga kubiyaga ko nabo bariko baravyumviriza kugira ngo baze kunganira kwisemo natwe tugezeko. Rero je n'ukuri nabishimye kuko igihe je nanje ntangura ubuganda rwanje iki gukoga ntaco nakoze kandi burya kenshi na kenshi iyo umuntu aje gukora ikintu ni vyiza yuko aronsa akaryo ko ashobora kubaza abahasanze ati mbega ibintu mubibona gute mugejejehe kugira ntaze gutanguriraho nabo batanguriye. Rero mbona ko uwo n'umutima n'ubwenge mugabo ni na guca bugufi kandi no kwerekana yuko ugomba gukorana n'abandi. Rero ico nagishimye cyane. Ca kabiri nka benshi twagetse turavuga n'ubundi twavuze dusangiza hamwe n'abandi na cane cane abo muri Kingdom Global Care tuvuga aho tugeze na cane cane amwe ati tubereke umwongo uhuma n'udahuma ntimuze mugire ingorane twe tuba twaragize ahubwo reka nk'ababaye imbere yanyu reka tubabwira aho tugejeje reka tubereke ingene ibintu bikorwa nico twiyemeje mu kuzanganjo dushaka ko tubandanya dushikikirana kugira ngo baze inguvu zabo ntizize zitakare mu bintu bidakenewe ahubwo baze bashike banyaruka badutanga imbere aho twebwe ngira ngo twatuko tugenda buhoro buhoro kubera ibintu bishaka kuba bitoroshe badutanga imbere hama nabo baze baheze badukwe gukuboko. Kogwa by'uno munsi byari bikorwa byiza bavuga opportun kuko byari bikorwa bifatiye sur l'autonomisation de la femme na cyane mu kuraba ukuntu intambamyi zihari zituma umukenyezi kandi iyo tuvuga umukenyezi harimo n'abakobwa yo dushobora kwiteza imbere ariko kandi hiteza imbere wenyine kubera umukenyezi ateye imbere biteza imbere osi n'ikibano ahabaye biramaze kugaragara mu vyibwa byinshi yuko iyo umukenyezi ateye imbere umuryango uratera imbere. Iyo umuryango uteye imbere igihugu kiba giteye imbere kuko umuryango niyo shimikiro y'igihugu. Rero byari kuba byiza cyane kuko habaye ivyibwa bitandukanye nibaza ko byafashije kugira ngo duhindure ingendo na changement de mentalité niko novuga kuko hari igihe tubona ibibazo mugabo kenshi twiyumvire cyane ukuntu umuntu wese wagira uruhara ngo agire icyo aterera kugira ngo tubitorere inyishu. Hari igihe tubibona umenga hari abandi bazobitorera inyishu mugani baza ku ruganda rwafashe kugira ngo umuntu wese yumve yuko afise uruhara ashobora gukora ashobora kudatorera inyishu ibibazo byose mugabo hari hico nibaza umuntu wese ashoboye. Ikindi cyanyuma novuga cabaye ciza nuko hari abantu b'imigwi itandukanye kandi bose bari bafite icyo bakora muri ivyo bintu. Rero cabaye akaryo keza kugira ngo umuntu wese amenye ibyo undi ariko arakora mu guhanahana ivyiyumviro ariko kandi tubikore mu mutima wo kuraba ukuntu two completana. Nashimye cyane uyu mutima wo kwiyumvira yuko abo dukora ibisa badakwiye gufatwa nk'aba competiteur mugabo plutôt comme des compléments. Nibaza ko ariwo mutima irishira hamwe riri kurashaka gukoresha kandi nibaza yuko ari umutima ubereye kugira ngo
abantu ntushobora gutora ibibazo wenyine uko byogenda kose wamukenera uwundi rero ugira uwundi agufashe cyangwa umufashanye neza no kumenya ibyo arimo n'icyo ariko arakora n'ahageze kugira nawe umenye aho wafatira kugira ngo ibintu bigende neza canke nawe umusabe ubufasha igihe cyose waba ukeneye ubufasha rero novuga yuko byabaye ibintu byiza cyane kugira ngo tumenyane abatandukanye mugabo cyane cyane turabe icyo umuntu wese yoshobora gukora nukuri mbanje gukenguruka abantumiye nkashima ingene bantumiye muri no ruganda bateguye rwari ruteguye neza cyane jewe gwanyunganiye muri byinshi kuko kubera tujerwa abakenyezi bari mu ngorane aho mu Kamenge nkuko iyo katimwe abakenyezi benshi baburi byo bakora ibibunganira mu rugo bibura niyo baja niyo bava niko no bivuga none uruganda ruramfashije cyane kuko ndavye umwe wese byagiye arashikiriza ni ibintu bari biteguriye ku ntumbero yuko umukenyezi agira icyo yimariye mu iterambere rusange development communautaire iyo ari hiyo mu misozi murabona benshi bari mu misozi batunzwe n'uburimyi bamwe n'uburimyi butwogira tuti ntibufatika kuko ari yitwa umurimyi muga ntashobora gutunga ivyo arimye ntibishobora gutunga umwana wiwe abana yibarutse none ngaha numvise ko ari byiza ko d'abord tubanze tubafashe gutahura mentalite twakuriyemwo kugira ngo umukenyezi yiyunganire murabona ngaha mwaduhuje uruganda rwaduhuje tuva mu ma association atandukanye rero je nkaje kurande rwanje ndahakuye ivyumviro nyamukuru ngiye gufashisha abakenyezi njejwe hiyo muri Kamenge n'abazoza bava handi kuko mu kwicenda hagera haze bashasha none abo tuzoreye ensero no mwaka nkuko ndabibona nzoba mfise ivyumviro nkuye ngaha muri no ruganda biye kumfasha ganda bunganire bagire utu association udu cooperative bige kudandariza hamwe bige kwiyungunganya mu vyumviro eka ndavye umwe wose byagiye aravuga bigiye kunyubaka kugira ngo bifashe abo bakenyezi mwomenya kwishira hamwe Kingdom Care Global kuva ritanguye mu mwaka uheze rimaze gutangura gufasha abantu barenga 200 mu kubashira hamwe no mu kubaherekeza mu migambi y'uburimyi amagara y'abantu indero kuziganya no kuguranana